Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza ko gukurikirana cha kiganiro canyu ca Look Sport musanzwe mushikiriza na Look Media. Nkuko musanzwe mumenyereye ni jewe ngurirwa Ene Darwin ndiko ndakibashikiriza. Ariko uno munsi tukaba twashimye kubazanira umutumire. Nawe reka tumuwereke yidondore. Ndabaramukije. Ego. Nitwa Boris Ingabire, ndi umukunzi wa sport. No munsi nagiye bako ryo kuza muri Look Media mu kiganiro ca Look Sport. Uno munsi Jules akaba ari we mutumire wacu muri Look Sport. Turahera hani wacu mu Burundi, duhera muri VBL playoff. Ni VBL playoff final nkuko musanzwe mubizi irikiraba irikihuza imigwi ibiri komakomeye hani wacu mu Burundi ariyo URUNANI na DYNAMO. Zikaba zigeze kuri match igira gatanu. Ni VBL playoff nkuko nabivuze irikihuza imigwi ibiri ikomakomeye hani wacu mu Burundi ariyo URUNANI na DYNAMO. Zikaba zigeze kuri match igira gatanu. URUNANI rukaba rumaze gutsinda inkino zitatu muri zo zitanu, DYNAMO nayo ikaba yashoboye gutsinda inkino zibiri. Ni match igira gatandatu izoba ku munsi wa gatandatu. Jules Boris, ni izi match ziko ziraba za VBL playoff final. Ni match zabaye ku munsi wa gatandatu no gatanu, aho habaye ku munsi wa gatandatu match igira kane, ku munsi w'Imana naho akaba hagiye haba match igira gatanu. Tukabona yuko URUNANI rwashoboye kubikora neza muri weekend. Kuri wewe ugize ama analyse ya basket nkuko dusanzwe tuzi ko umusanzwe ukunda iby'inkino bya basketball, twovuga yuko intsinzi ya URUNANI yo bari ihagaze kuki hano muri finale. Murakoze cyane. Bwa mbere nashaka mvuge yuko ino basketball turabona uno munsi iratandukana na basketball twatimaze iminsi tubona. Tutirengagije iyo mwaka uheze canke ino myaka iri hafi. Bona yuko ni basketball iri ku rwego hejuru. Turavye no munsi niveau abakinyi bakinira mu DYNAMO bafise niveau, abakinyi bakinira mu URUNANI bafise, ona ko ni niveau iri ku rwego hejuru. URUNANI bakoze mu recruitment meza. Yego. Muri zino playoffs. Ubona ko hari n'abakinyi imbere bagiye bayifasha cyane ndavuga ko muri izi nkino zibiri zagiye ziba ku gatandatu no ku wa Mungu cyane. Rero numva yuko kandi uno munsi mentality mu URUNANI ni yuko bategerezwa kudomina muri hano mu Burundi Viva Basketball League. Rero kuno munsi bari bamaze imisi muri regular season ntibitwaye neza nkuko twari tubiteze. Uno munsi rero niwo mwanya mwiza bari baronse ngo baze ko bakosora, na cyane yuko habe n'inkino za mbere muri zino playoffs bataje kuba bitwaramo neza. None rero karakanya keza ngo baze kuba bitwara neza muri zino nkino zibiri za yaba game 4 na game 5, kandi ubona ko baje no kuba bikora neza. Ubwo twavuga yuko ari DYNAMO yari yagiye yerekana ibitangaza cyane yuko abantu benshi twavuga ati ni URUNANI rugiye koroherwa cyane uravye amarecruitment DYNAMO yagiye ikora, ariko tukaguma tubona ati DYNAMO iraje itsinze game 1 irasubira agarutse itsinze game 3, ariko niyo mpamvu rero na ya mentality y'umu URUNANI bitwaye nabi muri regular season, noneho n'intango z'inkino za playoff ama finals bari kubitwara nabi. Nuvuga ngo reka ariko kanya keza bavuga ngo baze kuba bakosora amazi atararenga inkombe, kuko nk'iyo uno munsi umugwa DYNAMO wari kuza gusubira gutsinda, uzi panike abakinyi b'URUNANI bo bafise yariko ari nyinshi cyane narijya iyo batsindwa nka game 4 na game 4 na game 5 byari kuba birangiye. Niyo bari gutsindwa game 4 game 5 bakayitsinda byari kuza kubagira ko panike n'ubundi kubera ko bagize intangombi, noneho na regular season baje kwa bitwara nabi. Ego ni kubakinyi twari twiteze kubona cyane mu ntango twavuga za playoff, ariko turiko turabona ubunyari we ariko arigaragaza cyane. Aha ndavuga nk'umukinyi nka Petit Perish ku munsi wa Mungu yashiwe kuvyitwaramwe neza agatsinda n'amanota menshi, twavuga nka 3. Ni meya nawe nyene twagiye tumona ariko arigaragaza kuvuga kuri izi nkino zabaye muri weekend. Twavuga yuko abakinyi b'URUNANI barabonye ikanguro, twavuga ku munsi wa gatatu babonye batsinzwe, nubwo bitari byoroshe batsinzwe kandi amanota makeyi, bakavuga ati ubu harageze nitwe turamukiwe. Yego, turavye URUNANI nakomeye collective, ariko kandi turavye individuellement naho nafise abakinyi bameze neza. Uno munsi uraje uravuze witwa Ahmed, nibaza yuko numwe mu bakinyi beza URUNANI rufise ngaha mu Burundi. Abenshi abari nawe mbere yashoboye gufasha, novuga yuko akaba aratsinze amatiri ya 3 points menshi mu ni naco kintu bamuzi ko umuntu yitwa Ahmed ndetse
Nzeyimana Malik Yego. ku bintu by'amanota 3 nibaza yuko mu bakinnyi mu Burundi bakinira urunani nibo baza mu mbere rero uno munsi turavye individuellement Ahmed arazi umugwi urunani arazi umugwi wa Dynamo ndivuga ngo ya mentality wabo yuko ngene bategerezwa gutsinda batanguye nabi bari bafise ikintu kame maza gukora kugira ngo naba bakunzi b'urunani nemeza yuko urunani ari rwa mbere ufise abakunzi benshi nga mu Burundi muri basketball antuka bon nta biharo dufise muga turavye ku kibuga antuka nibo bazi imbere rero nibaza yuko kariko kanya keza ngo baze kwaberekana ico umumwe ashoboye ku giti ciwe nico umugwi muri rusange ushoboye ego duhagarara gato ku mugwi wa Dynamo n'umugwi wa Dynamo wari watanze ikizere kinini ku bafana ba Dynamo na cyane yuko ubona yatanguye neza VBL playoff ko baranatwaye na twavuga na saison régulière ni Dynamo ifise ikizere cyane ku bakinyi twavuga babaloko ariko ukabona yuko muri iyi weekend batagaragaye cyane nkuko twari tubiteze twavuga yuko ari Dynamo yo bari yari ihenze akavuga ati c'est vrai twari duteguriye neza saison régulière ariko playoff nayo urumva twari tubona abakinyi bari bakenewe naba si Dynamo ubunye yo biri kiricuza recruitment twavuga itakoze sinibaza ko yicuza kubona itakoze recruitment ko hari izo yakoze nivyo ntitwoyishira kuri niveau imwe nizo abakiya babo baje kuba bakora mugani baza yuko nibyo ndavuga ngo uno munsi bishaka bimeze nabi ejo bikaba bimeze neza twaje no kuba tubona n'impinduka hagati mu kibuga muri kurande rwa Dynamo nuvuga yuko ivyo navyo biraza kuba byafecta umugwi ndetse n'abakinyi kuko uno munsi mukinyi muhinduriye poste atari karakinako biraza kuba mu affect yani nazo yuko ego sinoharira ijana kwijana yuko kubona batagize recruitment nkuko twaje kwa tubibona mu mwaka weze nako bari bafise amazina akomeye cyane uno munsi bari korana yuko amazina ari muri Dynamo si amazina umuntu aza kubafatira ko avuye yuko boza kuba batsinda umuguru nani muri zino nkino za final z'ama playoff ana yuko barafise ico gikorwa gihambaye cyane kandi kuza gukonta ijana ku 80% ku bakinyi b'abaroko ntaza kontra cyafise byinshi byo gukora ngo tuze kwa twizera abakinyi biwacu si babi mugabo hariho niveau tutarashikako nikindi kintu kuri twavuga kuri side zibiri y'abakuru Dynamo y'abakuru nani ni twavuga inze y'abacoach twavuga ku ruhande rumwe rwa Garcia ku ruhande rw'urunani na Junior Shinyo ku ruhande rwa Dynamo abacoach bose bazi basketball y'u Burundi nibo twari twizeye ko misanzwe cyane yuko baza gutanga difference kuri wewe ni Garcia ubunye twavuga yuko ariko aragerageza kudomina twavuga basketball Burundi ariko arifashije mu abakinyi narega mu ntango twavuze ati Junior Shinyo ariko aravyifatamo neza ariko arakinisha abakinyi biwe nka bose kandi ariko abikinisha neza cyane mu kumenya remplacement cyangwa mukina abakinyi umwanya bamara ni Garcia muri aka kanya twavuga yuko ariko aramenya kujera abakinyi yasanze mu runani na burya tuzi ubwinshi bwabo n'ubukomenzi bwabo buriya rero ikintu cyo kumanaginga abakinyi bawe ubusanzwe ufise muri staff ni ikintu gikomeye cyane ko nibuka neza hari igihe usanga ufise abo bakinyi beza uno munsi biranagoye hari n'amategeko yuko hari abakinyi badashobora kurenga mu kibuga rero uno munsi nimba umuntu ashobora kuza kumanaginga abakinyi bibasanzwe afise beza nubwo ashobora kuba arimo babi mugoro akashobora kumanaginga abo beza ni ikintu gikomeye cyane Garcia arazi basketball y'u Burundi ariko ntiyarazi abakinyi aje ko no munsi bamwe yarabazi kubera hari abo yigeze kwantrena mu runani nyene bosi ego si bose no munsi abo twatravuga Julien Shenyo nuko nyene arazi basketball y'u Burundi nawe hari abo yantrenye mu mwaka weze wanashima ndetse no muri ano playoffs rero nuvuga yuko kubona bano bagabo babiri twese twari dufite ico gicapo cyuko bazi basketball y'u Burundi ariko kandi tukaba tuzi ko n'amazina yabo n'abakoci babizi kandi bakomeye rero sinaza yuko Julien Shenyo ari ikintu yari kuza avuga ati ndaje kuba nsumvya Garcia kubera yuko nsanzwe nzi no basketball y'u Burundi mu gihe Garcia yovamo ntaco yarazi
nibaza yuko aho byari bihagaze cyane hari kuri effective kumenya ko managing is effective ni effective zikomakomeye uravye ku muguru w'urunani effective ni zingana bro effective ni zingana no musi turavye effective y'urunani cyo kimwe na effective ya Dynamo ariko ni Dynamo yashoboye kuvyitwaramo neza ishobora gutwara saison régulière kandi ubona yuko novuga yuko babakinyi ni babakinyi ntwa dusanzwe tumenyereye ba Dynamo ni twovuga ni ba Giberi ni ba Cuma Toto nowe nawe nyine ariko yagaragaje kwigaragaza tuvuga muri zi playoff ni Julien Shenyo novuga yuko mu misi ya mbere yaramenye ku managinga novuga yuko ari equipe ya Dynamo yaragerageje kwishamo inguvu nyinshi cyane gose twovuga yuko ari naco gituma Joris mu ntango za twavuze yuko yashimye no kuvuga yuko bashimye kuzana Julien Shenyo kugira ashobore kuza kubasahiriza ko yari yabonye yuko playoff sinovuga yuko ari match zisanzwe atamenyereye ariko arabona ko ari match ziba zikomakomeye si uramutse uzana ba kurokita ukagira ama recruitment nka y'urunani rwakoze ukabona yuko rwazanye nka Petit Perishwana c'est vrai novuga ko physiquement atari kuri niveau yiwe prime ariko novuga yuko ni Petit Perish muri aka kanya ariko araryohera abafana b'urunani ariko arakora musanzwe nk'icurunani rwari rw'imitizeko ni mu gukinisha abandi bakinyeka no mu gutsinda nayo manota ya 3 points dusanzwe tumuzi ko ari mu specialist wayo nitwovuga yuko ari izo parties zibiri nawo ba coach niko kazi kabo muri aka kanya kuvuga ati jewe equipe yiwanje c'est vrai ndafise ndaza abakinyi urunani bufise ndaza abakinyi Dynamo ifise ubunye ahantu hageze ni jewe ni ku managinga abakinyi narijya tuzi yuko urunani na Dynamo nta winjira mu iteravuga ati ndaje gutsinda cyane nibuka mu mwaka weze equipe y'urunani yari ifise witwa Elvis Hakizimana gashise nka head coach umugwa Dynamo wari ufise Julien niwe yari head coach ariko barakorana na Joris nubwo na ntuze yarafise kagabo Elvis mugabo uravye niveau ya Julien Shenyo na niveau ya Gashisi ni niveau zibiri zitandukanye kandi uravye squad yari afise Gashisi na squad yari afise Julien Shenyo zitandukanye ahubwo dasa nuko zinga ko turavye abakinyi yari afise nuzenya Julien Shenyo muri Dynamo bari abakinyi beza turavye abakinyi yari afise muri urunani bari abakinyi beza mugabo harageze igihe ubona yuko witwa Gashisi ku managinga team ariko arabishobora mbere bikaza no kuba binamushobokera cyane gusumba witwa Julien Shenyo asanzwe afite niyo experience rero no muzi ntitwaza kuvuga ngo Julien Shenyo bizomugora ko yanse kungana ashaka kumanaginga abakinyi biwiwe mu gihe witwa Gashisi byaje ko bimukundira novuga yuko ivyo ahantu byatanguye gupfira musanzwe ukuraraba kuri match ya Dynamo n'urunani byagiye gupfira cyane cyane aho mu pivo wabo agiye gusohoka bitangura kuboneka yuko muri zone umenga hasa nahagaragara haci haboneka amavide twavuga yuko ari manke y'umupivo yagiye kuboneka kuri iyo kote kugira defense yabo igumi ikomeye nka kare canke ni collective ma byavuye byanga nibaza yuko iyo bimaze hariho post imwe iboneka nk'uko umengira agaragara biraza kwa affecta team yose kubona uno munsi Dynamo yarigize iki kibazo cy'umupivo bagaca baza gukinisha Cuma nuvuga ngo deja Cuma sinaza yuko bashaka gukina nk'umupivo oya ntibikunda mu bisanzwe sande akazi kiwe nakuberiye niko bo cyafata nkawe bagaca gushiraje aya jaje vuga ati nuvuga ngo iyo muri squad na cyane muri tere hagize ikibazo k'umupivo kana muri kuri poste ari yose ukacuza gukoresha plan B ntiza gufunctiona nkuko plan ya mbere yari gukunda rero nazo yuko ni kibazo cyaje kuba cyafecta team yose muri rusange kuri wowe two kwitega iki kuri match 6 ishora izoba ku munsi wa gatandatu no kuri match twovuga 7 haramutse habi gitangaza ugasanga Dynamo iregarije sinibaza ko ari gitangaza ntitwoja kuri niveau yo kwita gitangaza oya ntwobita niveau y'igitangaza ariko kubwizere abafana b'urunani twovuga na equipe y'urunani muri aka kanya ifise ushobora kugaruka igatsinda ikegariza hama igashobora no kudepasa
umugwi wa Dynamo twako twavuga ati koko nk'ubunye bigiye guhera twavuga ati c'est vrai urunani rurashobora gutsinda rugatsinda ku gatandatu ariko kuwa Mungu ntibizokunda ni Dynamo nta muntu yari afise mu mutwe ko yotsinda kabiri kurikirana nta numwe yari afise mu mutwe yuko urunani goje kubikora kabiri kurikirana nico gituma navuga ati supposition ni supposons que twavuga ati ku munsi wa gatandatu ni twokwitega iki kuri iyi match ina cyane yuko tuzi ni game 6 ni kuvuga yuko ni match iri determinatif kuri equipe y'urunani isivuga ati turatsinze bazoba batwaye VBL playoff ni Dynamo tegezo kuvuga ati igihagararo ciwacu twe twaratwaye saison régulière tegezwa gukora ibitangaza naho kumbura amarokwituma atagenze nko twabishaka twazanye abakinyi bakeye mbwa barabona yuko quand même effectif afise ikomeye two kwitega iki kuri urukino je nibaza yuko ikintu ca mbere kuri urukino rwo ku munsi wa gatandatu game 6 Dynamo ikintu ca mbere izozikora nukuza iri aggressive cyane gusumba uko iyindi mise kwitwara kuko bazoba bazi yuko niyo chance yabo ya nyuma ihuga ngo bashikire urukino rwa nyuma mu gihe naho umuguru urunani uzozo ufise mu mutwe yuko determination dutsinze no match turaza kuba twaye abashampion rero nazo yuko azoba ari match ikomeye cyane mugani baza ko kubwanje amahirwe menshi ndaho mu gwa Dynamo kugira ngo uzoze kuba werekana izo nguvu zawo zose antuka nizo nguvu bazokina nko bariko bakina match ya nyuma ko ino match yitsinzwe tayari bizoba birangiye bazokoresha inguvu nyinshi cyane gusumba izo bazokoresha kuri game 7 ni stade Intwari hano iwacu Burundi imaze imisi ifise abahinga baje bavuye muri CAF bariko baragendera bariko baraba yuko ikwije ivyangombwa kugira kuvuga stade Intwari isuye kwakira ama equipe bavuga ampunza makungu azakinira hano iwacu mu Burundi cyane yuko tuba dufise ama equipe yiwacu ngaho mu Burundi agenda kinira ama championnat agiye atandukanye aha tuvuga nka Aigle Noir igiye kubandanya ikina Champions League ya hano iwacu muri Afrika twavuga yuko ni equipe kuvuga intamba mu rugamba igiye gukina nandi ma equipe irondera gushika muri CAN ni ikintu ciza kubona yuko haje tuvuga abaserukizi ba CAF kuraba yuko nyene ikibuga ca Stade Intwari cifasha ni wacu mu Burundi twogira icizere yuko dushobora kwakira ama equipe twavuga mpuza makungu na liga twatufitiye twavuga igishika kinini cyane gose yuko twadusubira kwirabira equipe z'iwacu nka Aigle Noir nko bigiye gutana mu mitwe nandi ma equipe twatumenyereye y'ibihanganga ni wacu muri Afrika ni intamba mu rugamba zimaze igihe kinini twavuga didashobora kwakira ama equipe hano wacu muri Afrika tukabona tugashikira abakinyi wacu ni ico cizere vraiment urabona yuko tugikwiriye twokibandanya tukigira nibaza yuko icizere kihari kame ni ikibuga Intwari cyaje kuba cubakwa nibaza yuko mu kiringo cyayo kirubakwa no mu gihe bari baduhagaritse rwaruhombo runini cyane haba ku gihugu ariko kandi no kuba kunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ni nkino nyinshi zirimo bakinyi bakomakomeye bo kwisi wanashima zaje kwa zibera hanze zari sanse kwera ngaha mu Burundi no musi kubona tuko turaronka bano baserukizi ba CAF ejo tuzobona abaserukizi ba FIFA bariko baraza kuraba kino kibuga bon nubwo tutaramenya FIFA yo yari yaje avuga yuko n'umusezero cyo twita tapis synthétique ibisa nimeze neza hajya nubwo ngo ibintu baraba ngo bemere kibuga si tapis synthétique yonyene nivyo tapis synthétique barabonye yuko imeze neza bon twabonye ko n'amazi aduga ibintu abenshi navyo bari bwigere babona amaso mu yandi rero nibaza yuko si ibyo baza kubarabira ko sijya tapis synthétique yonyene nibigize ikibuga cyose muri rusange inyubako twovuga ama vestiaire twovuga abafana bicara ibibanza bya menshi makuru ibibanza by'iki byose rero nibaza yuko nimba no musi tukaronka uwo muhumurizo yuko tapis synthétique imeze neza uno musi haraje abahinga ba CAF baravyemeje jazoza ba FIFA baratubwiye ukuntu ubwo tutaramenya ibyo aba CAF bagiye gusohora mugabo kabemenya ikintu gihumurize nibaza yuko abarundi benshi bari banyotewe kubona ama equipe uno musi nka Aigle Noir igomba ikine CAF Champions League bazohura n'imigwi ikomakomeye mu gihe boshikana kure hoho urazi ko abari ibintu bimeze neza bariko barahura n'ama equipe akomakomeye ku mugabane wa Afrika tukaza kwa tubona ama equipe ariko arakinira ngaho Bujumbura kuri Stade Intwari n'ikintu kimeze neza cyane urazi ko nta muntu n'umwe atazoba anezerewe no kubona ikibuga Intwari kirasubira kwakira inkino mpuzamakungu
twavuga ni football yani iwacu mu gisagara ca Bujumbura tuvuga ko yoba yarasubiye inyuma ugiye kuraba imyaka iheze two tutarabona ama equipe y'iwacu nka za Vitaro zande za Vitaro za Interstar zitegeshobora kwakirira ama match hajya kuri Stade Intwari ni twavuga ni Stade Intwari iramutse igaruka twavuga aba equipe yacu gasubira gukinira hajyanye twavuga ni nkizi za Aigle Noir zigasubira zikakiriraho ni football yo bigiye gushika si football yo bigiye gushika ku rundi rwego hano mu gisagara ca Bujumbura ikanakomera kurusha nkuko twadusanzwe tubibona ubu twavuga yuko ari nka basket yoba yaragiye mu kibanza ca football yego ibintu bitari bimenyerewe mu gisagara ca Bujumbura uvuze yuko basketball yagiye mu kibanza ca football sinoguhaririza yego hari ikintu kimwe ariko siko byahora ni football twari dusanzwe nivyo ndakubwira ko benshi banakina basket bavuye muri football nivyo ndakubwira ko ari uruhombo uno munsi ngabo turabona iyo umugwi wacu sohotse ugenda hanze match ari Burundi umugwi mu Burundi lisansi kwakira nka Vitaro yari kirakira yakira he mu ca Tanzania yego ibitsindo batsinzwe nkoresheje intoki ziwanyu n'ibishoboka birarenga nshatse kuvuga yuko abari uruhombo cyane burya bakunda kuvuga ngo umurorerezi n'umukino wa 13 ivyo navyo radiko bifasha equipe uno munsi nimba Aigle Noir yogiye kwakira muri Tanzania uko yo kwitwara siko yo kwitwara iriko yakira ngaha mu gisagara ca Bujumbura si n'uruhombo gusa ku bafana ariko n'ubuhombo ku buryo bwinjira kubera turagira n'abarorerezi bakaza kuraba tuvuga ati hari n'amahera yandi ushobora watsinze urukino ushobora kuronka canke nayo ma equipe agenda gukinira muri Tanzania ari amahera kugira ashobore gukinira aho hantu hama ayo magya bagaheza bakayagabura na federation yari ya muri Tanzania canke n'andi ma equipe bayakiriye uruhombo nigo runini cyane gusumba akunguko iyo bagiye gukinira hanze aho n'ahantu henshi abahari uruhombo kuri federation iyo equipe nationale isohotse hasohoka ibintu byinshi cyane bajya ibintu byose bikora bari kwakira hanze babikura muri Tanzania nyego muga mu gihe bo bari ino ntiyabuze n'ama sponsor abantu baza gushikira imigwi mu buryo bw'amafaranga apana n'abakinyi gusa baza kuba bariha uburyo na buri bakaronka nabona nyine visibility kuko ubona yuko football aba ari ikintu kirabwa n'abantu benshi cyane kumva hazi ya match usanga ziko ziraca ku mateleviziyo mpuzamakungu akomakomeye ngaha muri Afrika canke no ku isi yose yani baza yuko abari uruhombo cyane ku gihugu kuri twebwe abarorerezi kuri mwebwe amenshi makuru ndetse no kumugwa muri rusange kubera yuko uno munsi nimba babuze umukinyi agira 12 biraza kwa bibagabaniriza ingufu sinibaza yuko umugwa Vitaro Football Club wari kuza gutsinda ibitsindo 10 cyangwa birenga iyo baba bari ko bakira ngaha mu gisagara ca Bujumbura akaba ari ibintu byari bigoye cyane gose turatandukira ku mugabane wa Amerika Coupe du Monde Club yaraye irangiye ni equipe ya Chelsea yaraye bikoze iratsinda ngo twovuga ikubise equipe ya Paris Saint-Germain ngo tutari tuvyiteguriye ikibazo ni kimwe wari witeze yuko Paris Saint-Germain kubitwa kuraho uretse yuko Paris Saint-Germain yakuye mu mugwa Arsenal muri UEFA Champions League yego byasanze n'umufana wa Arsenal yego umugwa Chelsea uva Stamford Bridge yego numugwi novuga ko ukira n'umugwa Arsenal byari bigoye kuza kuvuga yuko no kwifuza yuko Chelsea itwara igikombe cyangwa umugwa Paris Saint-Germain itwara igikombe ariko ntaco felicitation kwa Blues baje kwagira exploit ikomeye cyane mu gutsinda umugwa ariko uratera ubwoba nibaza ko imigwi yose yo kwisi yose turavye kumwe bariko barakina turavye kumwe bariko baratsinda baza bagatsinda umugwa Inter Miami wa Lionel Messi bagatsinda umugwa Real Madrid ibitsindo 4 ariko kuza guhagarika n'umugwa Chelsea nibaza yuko nta muntu yari yiteze yuko Chelsea yoshika muri finale ya FIFA Club World Cup ariko ni nta muntu yari yiteze apana gutwara igikombe gushika muri finale nta muntu yari yiteze ariko novuga yuko ari Chelsea ngovuga ko ari gutsinda ko uvuze ko ari gutsinda uvuga yuko ari igitsindo kimwe canke bibiri kuri kimwe ni ibintu bitari byoroshe kubera byabaye ibitsindo bitatu kandi biba ibitsindo bitatu mu gice ca mbere mu mwanya muto yego ni ngovuga yuko ari tactiquement Chelsea yabaye domina kuri PSG tugiye kubiraba no kuri kwimana yaje kuba idomina cyane umugwa Paris Saint-Germain kubera ko bon baje no kwaronka carton rouge nubwo yaje kubiboneka umwanya wa nyuma mugabo deja turavye ukungene bagize debut ya match premier mi-temps Cole Palmer
ataje ko yororeza abantu hari abantu baraye bashavuye no musi kwa Col Palmer mugani yazo yuko ni Chelsea yaje kuba yerekana image nziza naje kuba ndaba witwa Enzo Fernandez avuga ati Chelsea is back ni message ikomeye cyane no musi nibaza ko ari mu bakadri wa Chelsea bamwikora ko cyane ku ruhande rwo hagati nuvuga yuko ari nka meneur mukuru muri aka kanya muri equipe ya Chelsea rero nibaza yuko Chelsea Enzo Maresca bakoze akazi gakomeye cyane mu kuza guhagarika umuntu witwa Luis Enrique novuga yuko ni Paris Saint-Germain yagombye kwinjira mu kibuga ivuga ati twebwe twarabikoze equipe ya Chelsea equipe ivuye gukina twavuga Conference League si equipe ije kudutera ubwoba ariko ni Enzo Maresca imbere yuko na match ba na cyane na Lucy James kapitene w'umugwi wa Chelsea waravuze ati bujyanye naho muvuga yuko atamahirwe dufise ni Chelsea ni twebwe twe turiyizi twe twariteguye kandi ibyo mugiye kubona ni ibintu bigiye kubatangaza koko novuga yuko Chelsea yabikoze yagiye gutangaza abafana benshi b'umupira muri rusangi n'abantu basanzwe bari barakurikirana muri aka kanya umupira w'amaguru ariko ikintu twagiye gutangarira niba abakinnyi twagiye tubona yuko bagiye bigaragaza ndavuga cyane ndahagara ku mukinnyi Ousmane Dembele bavuga yuko muri aka kanya ari karahiganirwa Ballon d'Or ariko ku munsi w'ejo akaba arashoboye gukina iminota igera kuri 90 ariko akabura occasion nimwe twavuga yuko yigaragazamwo aha twavuga yuko yatanze nka amapasire y'isi yoba yatanze nk'imwe yonyene canke amapasire y'isi ariko make gusa amaduel ganye yoyo duel ganye imwe 0 passe décisive bavuga yuko ariko ni Ousmane Dembele abantu benshi bari bamuteze ko vyinshi samahirwe ya Ousmane Dembele muri aka kanya tuvuga yuko yaciye asubira ku rugero ruri hasi no musi uko twari tuvyizeye ko twavuga ati Ousmane Dembele aramutse atwara Coupe du Monde Club biraheze ni Ballon d'Or azari Ballon d'Or atabuhari ariko ubunye twagiye twumva ibimenyesha makuru ni henshi bagiye bavuga ati yagarutse kuri niveau ya Lamine Yamal ejo Lamine Yamal yarasanzwe afise tuvuga anniversaire uvuga ati niyo kado ya mbere ahaye Lamine Yamal kubona datwaye Coupe du Monde Club ego nibaza yuko umugwa hari ikintu watanguye kuvuga yuko yoba yaje yijaja uvuga ati twarabikoze nibaza yuko muri mentalite z'utwara Luis Enrique icyo kintu kirimo ego sinaza yuko yari kuza abona yuko même si yarazi ko aje guhura n'umugwi uvuye muri UEFA Conference League sinaza ko yari kuza yijaja yuko aje gutwara amanota 3 bon gutwara igikombe kuri uri kuraraba ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ku ruhande rwa Chelsea urabona ko ku ruhande rwa Paris Saint-Germain les 11 bariko batanguye mu kibuga ari niba badinyo twadusanzwe tumenyereye kiretse havuyemwo umwe Bernardo twavuga yuko ari yagiye aramplace Paco ari umukinyi yavuyamwo wenyene ariko abandi ni 11 les mêmes type niba bandi nyene uva ku ruhande rw'imbere kuri Ousmane Dembele gushika ku hande rw'inyuma rwa Donnarumma niki cyo bacarabuze muri equipe ya Chelsea ubwira ishobora bambaye muri equipe ya Paris Saint-Germain ubwira ishobora kudomina twavuga equipe ya Chelsea nibaza yuko ni ikintu jeraje kwamvuga yuko Chelsea twitegeye muri ino sezo igiye gutangura nibaza yuko Chelsea nitwaye neza muri Premier League nkuko twatiyiteze ariko yarashoboye gutwara twavuga Conference League yego ikabitwaye isezo irangiye twaye ibikombe bibiri twavuga bikomeye sinaza ko ibikombe ari byo bidetermina yuko equipe yitwaye neza oya Arsenal tuvuga ngo rero ntigera yitwaye neza n'umunsi wa rimwe Arsenal twavuga ko Arsenal muri aka kanya kuva igenda rya Wenger tuvuga yuko Arsenal afise amalimiti Arsenal ushobora kubibona itanguye sezo ikayitangura neza ariko ni Arsenal bitegezwa kurangira nibaza yuko ikintu kidefinitse yuko equipe yitwaye neza simisi yose dukontera kuri ku gikombe kurumva ico gikombe yatwaye ni UEFA Conference League nivyo haba harimo ariko igikombe ni kimwe mu bishikikira yuko sezo yagenze neza yego twaye nka Premier League ndavyumva mugabo ntibaza kuvuga yuko watwaye Conference League yari kabura n'abakinya bayo rero nibaza yuko yaje kuba igira sezo tutari tuyiteze ko turavye kumenya yagize debut Chelsea yagize debut mbi cyane gose yaragize debut mbi muga haragera igihe ivyuka iraja kuri niveau hejuru kuburyo twabona yuko ishobora no kuza guhangara umugwa Liverpool na Arsenal bari ko barwanira Premier League rero uno munsi baje kubahura n'umugwa wa Paris Saint-Germain watwaye Ligue 1 watwaye UEFA Champions League watwaye Coupe de France nuvuga ngo umenga ni imigwi ibiri itandukanye
muga twibukanye neza yuko Chelsea nubwo yaje kuba idatwara igikombe ca Premier League canke ntitwara ico kibanza ca kabiri, ni Chelsea yari yaheruka kuva mu bihe bibi byo kuguma ihindaguranya abakoci. Uno musi rero ubona ko Enzo Maresca biriko biragaragara neza yuko umenga ariko arubaka equipe nshasha muri Chelsea, ariko aragarukana ka kantu sinzi ko nokite wa mutima wo gushaka gusinda Kanyirigabo yo kuzana Kanyirigabo. Rero baje kubahura niyo equipe isanzwe izi mu mutwe yuko iraza gutsinda, apana kwitwara wizineri. Mugabo mu bakinyi ubwawe nibaza yuko bari baje bafise ishusho mu mutwe yuko twatsinze Real Madrid, ni umwami wa Champions League, ni umwami akomeye cyane muri football. Twatsinze Lionel Messi ibitsindo 4 kuri binga kubusa. Rero nibaza yuko ako kanimba baje bagafise byaje kuba bibagabaniriza inguvu, mu gihe nawe witwa Enzo Maresca azi target yiwe n'abakinyi biwe yuko ari igikombe gikonta cyane kuri equipe. Kuko bariko baragaruka muri iyo nzira yo kwiyubaka yo kurondera Kanyirigabo, baje gwaye no mu gwa Paris Saint-Germain. Baza yuko wari ufise ako kantu kuko turakomeye no muri sinyamakuru byo mu Faransa, sinzi kuri kuraraba byose nigwe hagiza Paris Saint-Germain, nigwe hagiza witwa Nuno Mendes, nigwe hagiza witwa Ousmane Dembele. Nuno Mendes twavuga ko yagize ikibazo gikomeye cyane ku munsi we cyane. Rero yaza yuko nako kantu kaje kwa kabura ku ruhande rwa Paris Saint-Germain, mu gihe ku ruhande rwa Chelsea wobo bari bafise target noza ko ikomeye cyane, mu gihe atanumwe ariko arabaha nayo mahirwe. Twitege kwiki mu ntango za saison naho tugiye kubona yuko bagiye kwitabira pre-saison, hama saison igende gutangura mu ruko kw'icenda mu kumunani. Nibaza yuko barafise ako kantu si avantage, ahubwo nibaza ko yindi migizo ifise avantage kwitegura cyane yo kwitegura. Bavuye muri FIFA Club World Cup, ubona yuko ubu nyariho twavuga yuko saison ya 24-25 ariyo kirangira, irangiye kuri no munsi, irangwe ku munsi w'ejo. Rero nibaza yuko bafise akazi gakomeye cyane kubera urumva bavuye muri FIFA Club World Cup, bagomba bafata agapozi gatoyi baje kuraba amafamiye yiwabo, hama baca bagaruka muri pre-season baca batangura saison. Naza yuko sica kimwe n'umugwi Arsenal bavuye hariya anya wararuhutse, wararavye, warakoze ama-entraînement, waragize. Naza yuko bazo bafise ako kantu kuko bataje ko baruhuka neza, ko nibaza ko ni bimwe mu bintu abakinyi bamaze kwiduka kenshi cyane yuko bari barakina inkino nyinshi cyane, abantu benshi baza kuba baraba ico bakuramo ariko bataraba amagara y'abakinyi. Rero nibaza yuko kino kintu kirashobora kuaffecta umugwi wa Chelsea, ariko sino urabona yuko ni Chelsea tutogeranya na Chelsea turabona muri iyo misi iheze yariko yitwara nabi cyane, no musi abana kamwe ko bafise ikintu bashaka kugerako. Nibaza ko barashobora kuja muri Big Four. Ni equipe ya Paris Saint-Germain igiye kubitwa ibitsindo ku munsi w'ejo yakubiswe ibitsindo 3 ku busa. Twavuga yuko ari uburuhe bw'abakinyi, niko twavuga canke ni twavuga ko baraneshejwe tactiquement baraneshejwe, ariko ngo baneshwe hategeza ko ari impamvu. Nibaza yuko turavye inguvu bariko barakoresha, nta muntu yamahirwe mu gwa Paris Saint-Germain mu gutwara Champions League. Nibaza ko stage igitangura, nibaza ko nta muntu umwe yabishira mu mutwe. Uno musi bakoresheje inguvu nyinshi cyane ngo baze kwatwara ino Champions League, bakoresheje inguvu nyinshi cyane muri ino FIFA Club World Cup, bakoresheje inguvu nyinshi cyane muri Ligue 1. Rero nibaza yuko si ivyuma nabo baraharagira igihe hansete mu makaruha. Nibaza yuko n'uburuhe burimo, ariko nako kantu kuko baje kuba bibona, kubera ko nase kubesha Abafaransa, sinzi ko rayo Abafaransa nibo bantu ba mbere ngira ngo mu binyamakuru cange hehe hose zo gusanga bihayagiza, bategeza guhayagiza ama equipe yabo kugira bayashore no kuvuga ati nuko ya visibility bitari byo barabivuga. Yego rero turavye ukungene byariko biragenda, haba mu binyamakuru haba hehe, bana yuko byukuri Paris Saint-Germain bariko barayishira kuri niveau, nibaza yuko bariko bayigana na Real Madrid, bariko bayigana na Real Madrid ya 2017, bariko bayigana na Barca ya 2011 kuri Pep Guardiola. Nibaza yuko ikiro kintu kirashobora kwacaje kwa affecta abakinyi, peut-être na staff na ome. Sinaza yuko niveau bari bariko, kandi no musi abana abakinyi bariko barafasha Paris Saint-Germain, si abakinyi b'amazira twatuvuga ati uno mukinyi ni bande bari bazi yuko Nuno Mendes yoza gukora ivyo yakoze muri no saison. Ni bande bari bazi ko witwa Fabian Ruiz azoza gukora ivyo akoze muri no saison. Ni bake.
ni bake bari bazi imbere yuko Dembele azoshobora kwigaragaza nk'uko yigaragaje akaza mu ba contender ba Ballon d'Or nta muntu yarabizi rero nazo yuko n'ivyo bintu biraza kuba bituma umugwa Paris Saint-Germain uza kuba utakaza ino match baje kuba bakina na Chelsea tuvuga yuko yari intango ya declare ya Paris Saint-Germain canke ni Paris Saint-Germain twovuga yuko birashika gatsindwa haracari kare gushika kuri iyo etape mugabo nibaza yuko reka turindire turabe peut-être ko precision izotangura izogenda ndetse n'ama remplacement ku poste agiye atandukanye muri no mercato igiye kuba iba turabe kuko de toute façon nubwo ufise 11 de départ imeze neza urakenera aba backup abaza ko baramplasa rero nibaza yuko naco ni ikintu kizoba gikomeye cyane kuwitwara Luis Enrique ndetse na Serge Life abandi bashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana shimira na mugenzanje yareka aramfasha kubashikiriza iganiro aliwe Jules Boris ndagushimiye cyane Darley ndashimiye abakunzi ba Look Media abakunzi b'iganiro cha Look Sports nazo yuko numukurikira nisabire karade murakoze cyane